ndabashimira cyane kuba mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bya televiziyo Heritage. Ndabahaye n'ikaze mu biganiro ndi umukristo cyo kuno munsi. Uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe aho twagendeye umukinyi mpuzamakungu w'umurundi kandi w'umukristo, tuza kumenya ibitari bike kuri we. Yitwa Frederic Nsabiyumva, ni myugariro mu mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba, akaba n'umukinyi akina umugwi VSCO wo mu gihugu ca Sweden. Niwe turi kumwe, reka ndamuramutse. Ndabaramukije namwe. Umeze neza? Reka tumeze neza, turashima Imana. Reka utangure twidondore, tubwire mbega Frederic Nsabiyumva ninde? Frederic Nsabiyumva n'umukinyi w'umupira w'amaguru, nkaba nkinira ekipe yo muri Sweden yitwa VSCO, nkaba nkinira n'umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba. Nshaka kumenya utubwire urugendo rwawe ingene watanguye kuja en contact na football gushika wisange uri umukinyi mpuzamakungu. Jewe navukiye mu Bwiza, abantu benshi bazi mu Bwiza n'ahantu twakunda gukina umupira w'amaguru mu makartier, mu mabarabara, mbe no kwishure. Niga kuri Saint Michel, twarakina hajya hanze dukina umupira byo kwinyerezereza by'abana. Bitangura uko nyene dukina hanze. Umunsi umwe tugenda gukina kuri FM Nyakabiga, hariko abantrainement ya equipe ya Aloise, yarafise equipe y'abakade, umva ko dukina ha pembe, twebwe twari kumwe nabo. Hamara tuba dukina pembe, naco tubwira ni mu murashaka kuba abakinyi beza, murashaka ko mukina mu championnat, tubwira yego. Acha tubwira ati okay sawa, ndashaka kubandikisha, genda dufotoza, tugira amakarte muri kade, ntangura gukina umupira w'amaguru gutyo wabonye muri kade. Uravuye muri kade urinje mu ma division atandukanye, nihe migwi wakiniye mu Burundi muri championnat gushika no muri Premier League? Je natanguye cyuje nyene muri kade nakinye sinibuka neza imyaka ibiri. Takina turaduza equipe muri 4e division, tuva muri 4e division ja muri 3e division. 3e division niyo nabonye yuko football yanje tangura kuduga cyane, kuko 4e 3e division nakina nyene biba byo gukina nyene by'ubwana. Bwageze muri 3e division urabona yuko ari division ifise niveau iri un peu élevé, so ndatangura ndabona yuko football tangiye gufata intumbero, kandi n'abantu nakina bambwiye ko ndavyifatamo neza, bica bisaba yuko rero nakinye championnat nziza. Ndibuka twari dusaba ko duhigana n'umugwi mu Kamenge, Burundi Sport Dynamique. Match final twarakinye ajya kuri FIFU, abantu bari buzuye cyane, ma equipe yose première division yari hajya, abafana bari buzuye. Malheureusement iyo match twaratsinzwe, Dynamique akaba yidoga muri 2e division, umva twa equipe yacu siga mu 3e division. Niho rero umukocha Nakagiro Omar yakiniye Atletico kera, yari umukinyi umugwi yamenyereza wa Union Sporting wo muri première division. Acaranumako ko nogenda kugira igeragezo muri première division, umva 2e division sinabaye nkikina, umva nasimvye 3e division ja muri première division. Ubwiye hari anye arambona ko n'umukinyi mwiza, bacarama contrat muri Union Sporting. Muri Sporting nahakinye saison nziza imwe gusa, canja muri Atletico yabakuze, kuko iyo nari natanguye mu 3e division yari Atletico y'abana. Umva mugabo kubera tutaduze muri 2e division nashenja muri Union Sporting rero cangena muri Atletico y'abakuze, naho nyene ndahakina umwaka umwe, ndahakina neza, canja muri Afrika y'Epfo. Ngiye muri Afrika y'Epfo hari manager yanwayeyo kina mugani vyakunda ko ndonga contrat, bisaba ko ngaruka kandi muri Atletico, ndakina umwaka umwe. Hama mejeje Atletico, mazana Atletico arahera, icabisa yuko nungana Vitalo, nkina Vitalo nakinye match zibiri. Hama chacha muri shane muri Afrika y'Epfo muri 2014, niyo naronse chance kandi gusubira muri Afrika y'Epfo, baransubira barambona kandi cyashimwa n'umugwi wa Jomo Cosmos. Jomo Cosmos numwe mu migwi ikomeye cyane muri Afrika y'Epfo, idaye no kuri continent africain. Wewe wavyakiriye gute kukina muri championnat ya South Africa? Akuvyukuri jewe yari umunezero udasanzwe, kandi yari n'indoto yanje yo kuba umukinyi professionnel, kuko naravyifuza cyane, kandi nigiye nari muto narabivuga yuko jenze mu joueur professionnel. So bishitse bigeze bigashika, narumvise umunezero udasanzwe, kandi vyanyonge umunezero kuko nagiye bwa mbere nkuko navuze biranka,
ndasubira inyuma nagiye naraje football yabo ndaraba ingene iri très professionnel ndabika ingene ibintu byose bipanze championnat yabo ndavuga mva je nifuza gushika ahantu rero giye nasinya contrat sinabyemeye cyane umva byaranryoheye cyamvuga ati Imana bugigira neza cyanangura gutyo carrière professionnelle Jomo Cosmos hanyuma Chippa United nakini imyaka 3 n'inusu muri Jomo Cosmos niyo Chippa United nabonye bashima bavuga ati umukinyi mwiza urumva baca turagirana amasezerano umva muri Jomo Cosmos nja muri Chippa United umaze imyaka 10 mu gihugu ndashaka utubwire wiyumvise gute canke experience ya mbere wumvise yuko ugiye gukinira equipe nationale y'u Burundi kujukuri buryo gukinira equipe nationale y'igihugu ni ikintu gikomeye cyane kuko urabona igihugu gifise abakinyi benshi burya bagushize mu bakinyi baza guserukira igihugu umva umunezero udasanzwe kuri uje bamamagara ubwa mbere byabaye nk'ibinangaje gatoya kuko siniyumvira yuko kuko kiyagiye nari nkiri muto cyane umva je naho samahirwe yo gutangura football carrière professionnelle nkiri muto so ndosi jya kore ya mbere bamamagaye nahabona abantu dukinana nkavuga abantu narabona ama televiziyo abantu narabona bakina kuri stade je nkiri muto nkiri 3e division none no munsi ngiye gukina nabo urumva nabonye ko ibintu nyene by'igitangaza urumva nabona yuko bavuga wow ni vyiza sana byarangiye cyane en fait urumva kuko n'ubukinira igihugu n'ikindi kintu urumva umunezero abari mwinshi cyane umva kugiye ku representer pays so ni ibintu vyiza cyane muri kino gihe tukora kino kiganira ahubwo ari wewe uri kizigenza umugwi serukira igihugu muri aka kanya barashimye ko je bakizigenza mu giserukira igihugu nivyo ndabishima ku ma responsabilité bamaye bakanyizera nimba basho kuncagura niko abanyizera so nanje byo biranezera iyo umuntu mbona yuko anyizera biranyongera intege mu kazi nkora no kuvuga yuko byo nkora biba bigenda neza so bica binyongereza gukora gusumba urumva surtout bijanye niyo responsabilité yabaguhaye kuko ufise responsabilité nk'uko uba responsable wa famille urumva iyo ufise responsabilité utegeza kora ibintu byose meze neza ko bigenda neza umva namabanga babaguhaye so urumva nanje nkaba gerageza gushira ayo mabanga kuyashira mu rutonde bw'ibintu bigende neza so bica nyongeza ama responsabilité n'imitwarire yanje ituma iba myiza gusumba amakuru dufise ava mu guserukira igihugu biravugwa yuko atari gukina gusa ahubwo musanzwe muri na cellule yo gusenga wotubwira kuri iyo experience yego twafise cellule yo gusenga kandi iyo cellule yo gusenga yatangiye muri 2019 tuko tugira eliminatoire ya Coupe d'Afrique kuko twari dufise umukinyi yitwa Gaël Bigirimana ko asanzwe asenga cyane umva yarakijijwe cyo gese nabwo yakizwe yaraza akatubwira amajambo y'Imana urumva tukaja hamwe abakinyi b'abakristo tukaja hamwe tugasenga no kuri je byamfashije cyane gushika onje kuronga gakiza kira sinabitahura nagenda ngasenga gusanga cyangenda nkijyamira mugamba maze kuronga gakiza naje gutahura uburemere bwacu n'ingene byamfashije jewe nigiye nafata decision yo gukizwa decision nafasha ko ibindi bintu byose ngakurikira gakiza ni kuba nabonye atayindi nzira urumva kuko giye twabivugana twasenga urumva birakwibutsa yuko Imana ishoboye ari igera byose so ajya amaseri urumva twace tuvuga ati bino bintu ni byiza cyane urumva twace tubibandanya urumva no gushika n'ubu ava mu match turasenga kuko tuko tuzera aho turi nivyo dukoreramo Imana niyo bidushoboye urumva so turizera yuko ko tugiye hamwe tugasenga Imana idukorera neza kandi katubwira neza no gufasha abandi mu kubamenyesha umukama Yesu Kristo so Gaël niyo yabitanguje mugari giyashika niba mutumye ko kureke mu guserukira igihugu nanje nkabandi hajya nkabandanya tukabandanya nanje ndifuza yuko nigihe nazoba nahari hakazoba barabandi nico gituma tuguma twikora kugira abandi nabo nyene bazobandanye kugira tuihuze no mupira wacu amaguru dushira Imana imbere biraryoshye cyane iyo biriko birakogwa na kapitene w'umugwi mbega nyene kuba umujoueur professionnel byoshoboka hari abantu bibaza ko kuba umujoueur professionnel no kuba umukristo ivyo bintu
bitajana ubivuga kwiki abaje ndibaza ko bishoboka cyane kuko ndavye kuri experience yanje ibyo Imana yangiriye nanje kera ntarakizwa sinizera yuko ushobora gukina umupira utaciye mu bintazi numva udafise abantu bagufasha pembeni mugabo kera nanje nakuze ndavyizera uko mugabo umaze kuronga kiza bivanye n'ivyo naciyemo kuko harageze ngira nca mu bintu bikomeye mugabo Imana iranzirangira neza iranabara mbona ubwiza bwayo hama kurushirizaho rero nakamenya nikimenyamenya nuko nakinda muri Afrika ariko Imana irugurira imiryango intora ku mugabane wa Buraya urumva kandi ico gihe rero sinakorera mu binazi nagendera mu nzira z'Imana no kuvuga yuko bishoboka cyane gose yuko ushobora kuba umukristo kandi wakina n'umupira w'amaguru udabivanze n'ibintazi utabivanze n'ikintu cyari cyo cyose wowe uri kumwe n'Imana yawe gusa uko n'ikindi cy'Imana bishaka uyizere ijana kwijana ingorane kubera kenshi usanga abantu umukuguru kumwe kuri muri ibi ukundi kuri hariya kandi Imana yacu ni Imana itavangirwa kandi ni Imana idakunda uwivangira wizeye ijana kwijana ukayizera yoyo akaba ari kuyobora ndabaza ko bishoboka neza cyane wa iruhande ya wewe ugatubwina Gaël ndashaka uduhe n'utundi turero tw'abakinyi beza b'abakristo kwanza n'ababa baravuye mu bararangije carrière bakirijwe mugabo gasanga n'abakinyi beza hari abakinyi benshi kandi beza cyane kabisa umupira w'amaguru bizera Imana bakijijwe b'abakristo kandi bakina umupira kandi no kunivuzo hejuru no ba example nyimwe nka Kaka baramuzi yakinira Brazil yatwana Ballon d'Or mbere nuko yakunana kuvyerekana yasinze igisindo wasanga handise ko ngaha Love Jesus akabereka abantu yuko nimba ari hajyanye nimba akora bijya kubera Yesu hariyo nabandi hariyo ba Lucas Moura hariyo nabandi umugardier wa Liverpool ubu nawe nyene bose barizema ugiye ku Instagram yabo barakwereka yuko bashira Imana imbere umva bizera ko Imana ari bashoboza ko ari bishoboye vyose ni benshi cyane abakinyi bizera Imana hanyuma ndakubaze mbega inyungu zo kuba umukinyi yabigize umwuga nizi hari inyungu nyinshi cyane kuko umaze kuba umuje professionnel cyambere na mbere umaze kuba professionnel umaze kina hanze y'igihugu hari avantage ni cyambere avantage ni uko uhembwa ukaronga salaire yo kwifashisha wowe n'umuryango wawe kuko abarakazi uba uri professionnel wifata nk'umwuga baraguhemba ukagira icyo wifashije ikindi naco uri professionnel nyene ni vyiza kuko cyane ukiya muri equipe nationale guserukira igihugu cyawe kwitangira igihugu cyawe bituma kandi umenyekana mu makungu n'ahantu hose hama twebwe ikirushizaho kandi uri muri Yesu nikindi tumenyekanisha igihugu tukamenyekanisha n'umwami wacu Yesu Kristo iyo ni avantage kuko Imana iraguhamagarira ikaguha talent y'umupira w'amaguru mugabo muri talent yawe ifo yuko umenyekanisha umwami Yesu mu bikorwa byawe byose hari abandi usanga bafite amatala mu bindi bintu mu kuririmba ibiki ugasanga ko rimba za gospel mu kumenyekanisha Imana natwe muri football turagerageza ko dushoboye kose mu kumenyekanisha umwami wacu Yesu Kristo nkuko navuze Kaka yasinze igisindo yacerekana yuko akunda Yesu kujya kose na masinye yo kumenyekanisha umwami wacu Yesu Kristo wowe ntukina football gusa nka passion ahubwo yaranagufashije gutanguza igikorwa kizana impact muri societe ndashaka kutubwire kuri ivyo bikorwa ego kuko ndafise ibikorwa nahora nkora kuva kera uko nje mfise umutima wo gufasha cyane abatishoboye igihe nari nigihe nakira muri Afrika y'Epfo narakunda gufasha nkagenda nko kwa muganga nka za Prince Regent gufasha abatishoboye tujya duke Imana yamenzagije nkagenda gufasha abandi urumva kuko byarangiye cyane fashije umuntu mbona yuko abikeneye so rero ngize hariya muri Swede abantu barambaza ndababwira ibikorwa nkora bumva barabishimye uburyo gufasha numva cyane umvira barantere n'intege yavuga ati ukora igikorwa ciza gikore cyane mere gusumba kuko turizera yuko twewe mu Mana hari umugisha cyane gutanga kurusha guhabwa urumva so cyavuga ni reka ngerageze ndabukuntu nobwira akantu kameze nka fondation kakiwanje kukuza ndafasha
abantu ndabishize mu rutonde kuko bijya nabikora rimwe na rimwe urumva mugabo unye nahisemo kubishira mu rutonde nkiyemeza chaque kwezi cyangwa chaque mois ico nzoza ndatanga ico ndafasha urumva hanaho nofasha umwana umwe kuja ku ishure cyangwa kumufasha kuja ku ishure kumufasha impuzu kumufasha icyo afungura mugabo ngira icyo mfashije kuko ndazi ko ivyo mfise uno munsi ivyo Imana yamezagije ni Imana yabimaye urumva no kuvuga yuko Imana yabiduhaye kugira tubije twenyene ariko tubisangiye n'abandi ni kuri izo mvo rero nahisemo gushaka kungira uga fondation kugira mfashe abo babikeneye. Ndabizi yuko muba mwiteguye gusangiza ubumenyi canke insight abandi. Nibiki umuntu yokora ku bantu bari passionné na sport kugira ngo ube umukinyi footballeur mwiza nibikukora? Kugira umufootballeur mwiza bisaba ni vyoroshe kuko bisaba sacrifice. Icyambere na mbere bisaba ko ufise vision yaho ugomba gushika. Nimba ufise vision mu jeu professionnel bica bisaba gushiramo ingufu nyinshi mu gukora mu kwisakrisha ibintu byinshi ni byinshi utegeza guheba kugira ushike kuri vision yawe. Surtout nimba ukikina ngahe Burundi bisaba ko uba discipline cyane ugafocusinga muri football yawe ibindi byose ukabishira pembeni so kuvuga ati ngureke ku ishure uke kwiga no ishure niryo riguha education kugira niyo carrière yawe izotera imbere ngene vyitwaramo umva abantu kenshi bakunda kwiyumvira ni gute wo kwiga ishure ugakina umupira ni guko bijaniranye benshi nibavyumva mugandi baza ko je vyarankundiye kuko je naraja ku ishure meje mvuye ku ishure saa 7 ngaca ngenda kugira entraînement 15h kuri FI mvuye kuri FI 15h 19h n'abandi kwikaye ndiko ndiga urumva nivyo bintu bibiri nagenderamo sinagendera mu bindi sinagendera mu by'abakobwa sinagendera mu by'amarigara binsamaza kuko nari mfise vision yo kuba umujwe professionnel kandi ngabazi kugira nshike kuri yo niveau yanje nkeneye amashuri nkeneye kwiga kugira nzamenye ibiri imbere menye ingene nzo menya gusobanura ikina kiriya urumva rero ndibaza ko bishoboka kandi bikunda cyane kuba umukinyi professionnel kandi ukaba wiga byose birakunda. Tugana ku gusozera ndashaka ugira akajambo ubwira abana ego canke abajene base ku mutima indoto yo kuzovamwo abakinyi rurangirana. Ico no bahanura ni uko yuko hari abantu usanga bakunda umupira bavyumvamo urumva bakifuza kandi kubona abanyazo abakinyi abaje professionnel cyo no bahanura yuko bo shishikara kuri vision yabo ko ikintu cyose ngahanye musi izuba ko gishoboka bisaba gusa kwitanga kugira discipline urumva no gukwera ku ico kintu wifuza gushikako urumva ukitanga cyane ukagendera mu nzira ukumviriza abagukuriye kuko bo barabiciyemo kandi babizi ukabumviriza mbere ukanabasaba na conseil mbega bihiyo bigeze bikakugora ukabasaba conseil mbega no koriki kugira nshike muri za professionnel aho wageze canke ahandi no koriki kuko nanje ndibuka neza ico kintu cyamfashije kuko nabonye abakinyi benshi bakina hanze gifura kuba nkabo naho baza mbiga no koriki bavuga ati ubwo urushike hajya ahantu fo kora entraînement individuel ifu kuko wajya mukora muri equipe nahagije urumva kwagira ijya connaissance bica bigutuma bigufasha kugira utere imbere mugabo ico kimwe gusa badashobora kwibagira utegeza gushira Imana imbere kuko Imana ni ishoboza vyose utegeza gushira Imana imbere kugira nayo no kayisaba kandi kagufasha muri carrière yawe kuko umaze gushira Imana imbere ukashira Imana hagati y'ibintu byawe byose ndibaza ko ushobora kubishikako kandi atakibazo. Ntitwavuga abana gusa reka tuvuge n'abavyeyi canke abandi bantu bafite abana mu maboko yabo nakekajambo babwira abajana abwira abavyeyi gusa gushigikira abana babo ku matana baba bafise kuko umwana agikura urabona tana abafise hari igihe ushaka ubona umwana ko akunda umupira w'amaguru cyane cyane nkuko je nakuze nkino umupira w'amaguru cyane kandi njya no kwishura mugabo mutama wanje ashaka ko niga gusa ntiyambuje ko umupira ariko ashaka ko niga gusa urumva so kuri iyo mpamvu rero iyo ashaka yari kumbuza gukina umupira kandi yambuza gukina umupira sinaro kuba uwundi uno munsi urumva nicyo gituma no hanura abavyeyi mushigikira abana bantu mu vyo bajamo mubacinege urumva kuko itala Imana ni itanga urumva so muvye ayitanga itana Imana itanga kandi ndibaza ko itara iboneka umwana akiri muto so kuri ivyo rero nasaba abavyeyi ko boshigikira abana babo urumva kuri amatara bafise kandi bakabafasha muri ivyo bintu kuko
nta kintu nta mugudakiza urumva kera baravuga ati uyu n'umujwere n'umukina cyazavamo nacamaze mugabo ubu unyabona ko ibintu byahindutse urabona ashobora kubaho kandi mbere ukagira ubuzima bwiza cyane muri uwo mugabo ukina umupira so ntamagara abavyeyi gushigera abana babo nimba umwana wakunda football nimba akunda basket nimba tara yose ubona umwana afise mushigikire muri iyo tara nyene kugira umuteze imbere kugira umwana ashike ku ndoto ziwe nazava avuga ati sinashize ku ndoto zanje kuri papa tangiriye ukuntu nuko urumva ico kintu kirababaza cyane no twasaba abavyeyi yuko boshigikira abana babo ku matara yabo kugira bazoshike ku kimana yabateguriye. Ndagushimira cyane kuba waduhaye n'umwanya. Naje ndabashimiye cyane gose. Ngira ngo mwashe kumva ibitari bike yadusangije Frederic Nsabiyumva igano cacu no tukirangiza ngaha duhana isango mu kiganiro c'ubutaha hamwe n'undi mutumire mwanda muryohererwa ibiganiro bya television Heritage. Bye bye.